مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. Murabona ukuntu abayisilamu basidukanye n'iyonka baje bashajije baje bacibibatsi ikimenyetso cyuko basozereye ukwezi kw'amafungo ukwezi kweranda kwa Ramadan. Uko kwezi rero kukaba n'inkingi ya kane mu nkingi zitanu zigize ubwisilamu. Kawaida kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona tumeweza kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na tumejiandaa yani tumejiandaa kiroho, tumejiandaa kuendelea na zile juhudi zetu tulikuwa nazo mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuendelee nazo miaka yote, tuone kama dini yetu itaweza kuendelea mbele zaidi. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani tumepata faida nyingi, kwa maana ni mwezi ambao tunakuwa tunajikinga na mambo mengi. Japo si Waislamu kuna baadhi ya mambo mabaya tunafanya, lakini mwezi wa Ramadhani tunakuwa tunajikinga na yote. Sisi gisi tumejiandaa, dini yetu inatuambia tukimaliza kusali tujiongeze mjani, tujiongeze huyu, tujikusane sehemu moja, tuweze kumshukuru Mungu, tuweze kula, baadaye tutaangalia ya kufanya. Uno munsi rero baje gusenga ikimenyetso cyuko dusozereye neza ukwezi kweranda kwa Ramadhani. Ramadhani rero ni imwe mu nkingi zigize ubwisilamu. Rero muri uko kwezi kwa Ramadhani ni ukwezi kururuse kugira ngo umuntu yisonzeshe. Kwisonzesha si ukwisonzesha gusa, ahubwo ni ukugira ngo umutunzi ufise ivyo afungura amenye yuko iyo yiriwe ashonje inzara ibabaza, iyo yiriwe ashonje umubiri ubura inguvu. Kugira ngo wa mutunzi atabura ivyo afungura amenye yuko wa mukene abibura, agogwa cyane, amererwa nabi, mbere n'amagara akayabura, akabura inguvu zo kugira ngo akore yibesheho. Gutyo rero yaba umutunzi yaba umworo barangana mu kwezi kwa Ramadhani, kuko rirarenga badafunguye, rirarenga batanyoye ibinyobwa, bakaza kubinwa canke kurya ku mugoroba. Gutyo rero si ukuvuga ngo umuyisilamu ngo aba yifunze kurya no kunwa gusa, ahubwo wifunga kumenyereza umubiri wawe cyangwa umutima wawe kudakora ibicumuro. Numunsi rero gusaba ikigongwe, numunsi wo gutakamba, numunsi wo kuririra Imana, numunsi wo gutura Imana ivyifuzo vy'umwe wese kugira ngo abihembegwe, canke kugira ngo Imana imufashe mu buzima bwo kwisi, kugira ngo azaronke intsinzi y'ubuzima bw'ijuru. Gutyo rero murumva yuko Ramadhani ari ikintu gihambaye gose. Kandi nyuma y'i Ramadhan ubu rero hazokurikira inkingi ya gatanu y'ubwisilamu. Twarasenze ijoro n'umutaga, twaragerageje gutakambira Imana kugira ngo n'igihugu cacu gitunganirwe, kironke amahoro, kuko ata amahoro ntitwari gusenga, ata amahoro ntitwari kunezerwa. Ubu rero kuri uno munsi ni ikimenyetso cy'uko yaba ufise yambike yamfuvyi, agaburire yamfuvyi, agaburire canke yambike wa mufakazi.
twarasenze cyane kandi ikimenyetso cy'uko twasenze cyane ngira ngo mwabonye yuko n'imihezagiro y'Imana kuva na kera kavura kaguye bavuga ngo n'imihezagiro uno munsi Imana irahezagiye ikimenyetso cy'uko intsinzi mu Burundi ari yose ikimenyetso cy'uko nayo matora twayasengeye kuko tumenyereye muri Afrika yuko amusanga igihe cy'amatora habaho imvururu habaho akaduruvayo ariko turizeye yuko twasenze kandi Imana izobikora amatora y'ibihumbi 2020 azoba neza mu mahoro n'umutekano.